Wow. Iyo nibutse ko nzoronka diplome ya baccalaureat umwaka ndanezerwa cane. Kandi ndonse iyo diplome nzoronka akazi vyoroshe. Kubera kuzokaronka vyoroshe. None nzi ko papa wanje ari umuntu akomeye. Afise abagenzi mu ministeri yose. Aho yododora hose buca bugurura. Shalom shalom kwimwege mwese miko muradukurikirana kuri Twagiranye Gospel TV. Ubu tukaba turi kumwe n'umugwi ugize na GG Movie, aho turi kumwe na bamwe bagize uwo mugwi ico gisata ca GG Movie. Tukaba turi kumwe na John Peter. Na bamwe muwo muherutse kubona cyane bariko barakina A Good Fight of Faith. Rero uno musi turabwira idonido turabiganira vyinshi mutari muzi, vyinshi vyihishije. Mbega abo babikina ni bande, mbega abavyandika ni bande, mbega biba biteguwe gute? Ivyo nimwe tugira tubaganire. Muri kumwe na Ina Jambo Tiffany Joel, reka abandi batwiganirire. Turabahaye ikaze. Merci. Nitwa Bizimana John Peter nkuko mwabivuze, hama nkabasengera muri mwishengero rya Gas Glory Center yo GGC, nkabandi umwe mu bagize umugwi wa GG Movie. Murakoze cyane. Hano nahone hariho nabandi mwitwa gute? Okay, nitwa Ingorso Nuguru. Abasengera mwishengero ry'ubwiza bw'Imana Gas Glory Church. Nkaba ndi muri gisata ca GG Movie. Merci. Ndabaramukije, nanje nitwa Solène nimenya mugisha. Sengera ngaha nyene kuri GGC, nkaba ndi umwe mu bagize gisata ca GG Movie. Murakoze cyane. Reka twinjire rero mwidonido y'ikiganiro cacu. Muraherutse kubona agakino ariko kitwa A Good Fight of Faith. Akaba harimo abano bakinyi muri community kumye ngaha anya. Reka twarabonye ko ari ibintu vy'ubwiza nkuko mwama mudutegura ibintu vy'ubwiza. Mbega kuba kanditswe nande, kuba kateguwe nande? John Peter ngo twishura. Merci beaucoup. A Good Fight of Faith ni filime ngufi mu mafilime bita ma court métrage ifise nk'iminota 7 n'amasegonda nka 20 nangaye gutyo. Hama rero kaba ari twebwe Imana yahaye yateye iteka ryo kuyandika. Ego, merci beaucoup. Ego, hama kugira uvuge ngo uranditse biba vyatanguye gute, icimviro kiba caje gute? Ego, bikuza ko kaushumwe biba bimeze gute? Bibi avuga ko ari Imana ishira gukunda no gukora muri twebwe ibihimba. Tukaba tuzi neza ko ivyo turiko turakora ni ibikorwa vyiza Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemo. Hanyuma rero ntituba turiko turagerageza kwitora, hari ivyo Imana amaze gutegura ku bwacu. So kubw'ivyo rero anavuga ko filime bivanye n'icimani baragushizemo abilité canke talent. Ivyo murabizi ko umuntu wese Imana iremye iramushiramo talent canke ikamushiramo abilité yo kumukundisha ibintu kanaka bivanye n'ivyigomba kumukoresha kwisi. Hama rero ibiba bisigaye habasigaye ko uwo muntu agiriranira ubucuti kanaka n'Imana mu kurimbura ijambo ry'Imana mu gusenga. Hama hari ivyumviro bikuzako, hari mukizera ko ivyo vyumviro biko birakuzako atari wowe ubyibwiye, biba biko biva kuri mwe mwera. Novuga ko ari uko bigenda kugira ngo umuntu yakire filime. Uburi muri ubwo bucuti n'Imana, muri uko kurimbura ijambo ry'Imana, hanyuma kumva icyumviro kanaka kirakuzamusemwo mu buryo kanaka. Hanyuma ivyumviro biza biba ari vyinshi mbwa bari kiza ukumva ko kiri empoje muri wewe, kirishize hejuru gusumba ibindi. Hari ashobora gucumenya atahani ni Imana cyangwa ni muhemu yera, ariko arampa ide y'ivyo nobwira. Hama rero ucutora urupapuro ukatangura kwandika ivyo vyumviro uri kurahabwa na muhemu yera. Ego, merci beaucoup. Mbega ibintu vyo kuvuga ngo kwandika uba waravyigiye canke n'ingabirano isanzwe uri muri wewe? Kwiga nyine biza imbere. Urabizi ko Imana iguhaye talent canke abilité ntoca ugumaho ngo uzosanga nyine ngo ubizi, uravyiga hanyuma ukakugira iki ubiduze kuri niveau kanako. Ici Imana itanze kiba kiri bride,
mugabo kugira ngo ugitransforme ugikuremo ikintu gishobora gufasha abantu bivana n'ubumenyi kukimenya ni kimwe mugabo kwiga ingene wo chameliora ingene wo kigira cyiza navyo nikindi navuga ko gusa mu Burundi murabizi ko tudafise ishure aho umuntu ashobora kwiga ibintu vya filme nyene en detail mugabo avec ama réseaux sociaux YouTube n'ishure rinini ya gose ririko ibitabo nyene vyinshi kuri Google umuntu ashobora kurondera ibintu abakeneye hanyuma kiga navuga ko nize muri ubwo buryo mu gusoma ibitabo ku ma réseaux sociaux mu kurondera ubushakashatsi mu kuraba amafilime yanditswe n'abandi bantu gucyonye y'Imana y'inspira amachansanga nyene narashoboye kuduza biretse yo kwandika muri ubwo buryo. Merci beaucoup. Aba turi kumwe n'aba acteurs babiri bamwe bagize muri iyo filime ya A Good Fight of Faith kugira ubacagure muri God's Glory Center ariyo GGC harimo abantu benshi cyane kugira ubacagure uba warabiye kuki akonya kona kandi kuko wandise nka filme ukayandika ukayiheze ariko iri ufise scenario abantu baba ari benshi mugabo si bose baba bashoboye gutanga ico gicapo ubushaka ko batanga muri filme canke mu kubaho ivyo bintu nyene babibeho mu nk'ubuzima ivyo rero bica gisaba igikorwa cyane cyane cya mpwemu yera kugira ngo akuzane ko abantu bakenewe abantu kanaka mugabo kandi bikanasaba n'ikintu bita profil kuko wanditse filme kuri wewe ubuyibona yaheze hajya nyene warayandise uba uyibayeho urayibona rero abantu baguca mu maso canke baguca imbere urabaraba ugacuraba nico gicapo office mugabo hari uguca imbere ukabona ati uyu vraiment ndavye ijya profil iki gicapo office ndamubonye uyo gishobora hanyuma rero ugacuja kumubaza benshi ari usanga baba ari nka filme yabo y'ubwa mbere cyangwa bakaba batigeze bakina filme hanyuma ukacugenda ukamuraba ukamuexplica hanyuma ukacusanga nyene yabikinye nyene yabishoboye ukubera iki uravye profil nyene asa nyene avuga nyene atambuka nyene araba ama geste afise utwo twose ukatwigura ashobora kubona ati iki gicapo ndamuravye vraiment igicapo nari mfise n'uyu ego mbega iyi filime yoba yari ya mbere kuri wewe canke ni ya kabiri murakoze kuri jewe novuga yuko si filime ya mbere hari filime namaze gukora ya long métrage yitwa impwemu y'ijambo hariho n'iyindi yishasha ya court métrage abashi ngaha mu Burundi batari bamenyereye ariyo A Good Fight of Faith intambara nziza yo kwizera nizo maze gukora. Merci. Umunsi wa mbere bakuza ko akakubwira ati turashaka ko dukorana film wavyakiriye gute? Okay, cyari ikintu gishasha kuri jewe ikintu cyo gukora film mugabo hari ikintu nizera yuko hari ico twavukiye par naissance y'umubiri hari ico twavukiye na par naissance y'imwemu hari ico twavukiye rero ivyo nta gutara kunenda bifiseko mugabo narumvise yuko ni ikintu cyo kunezererwa mu gihe umubiri wawe cyangwa impwemu yawe ikoreshejwe mu guhezagira abandi ico kintu niyo novuga naronse nka confirmation canke ikintu kije kinyemeza kizanye conviction mu mutima wanje cyane umva ndavyakiri ntavuze yuko iyo information vraiment sinovuga ngo ntiyanteye ubwoba mugabo bivanye nayo mantuze yandi ma information yaciye yaza mu nyuma naciye numva nemejwe yuko vy'ukuri harageze byari bikenewe yuko ico gikorwa no gikora. Merci. Solange Soso Solène Soso ego nawe iyi filme yoba yari iya mbere kuri wewe canke ni yakabiri canke ya gatatu? Je kuri je vraiment filme ya mbere nta yindi nabigere ngira narigeze kugira akantu kaka publicité ku munyu twakorana na Igor na John Peter nyene mugabo nta filme nimwe nabigere nkina ego. Wabonye imeze gute? Biraryoshe birateye ubwoba canke hama babikubugiye vuko yari ya mbere wavyakiriye gute? Bon kuryoha biraryoshe cyane iyo ari ubuzima nyene kujya nk'ifiri mu mazi ni ubuzima bwayo nyene iraryoherwa enjoyinga kuba mu mazi ndino nanje nasanze biryoshe cyane ko nasanze mbaye Igor ngo umuntu wese avukira iki umurimo Imana aba yamutegekanirije
nibaza ko ni talent Imana yashizemo kugira ngo ifashe ihanga ryayo. Hama eko biraryoshe vraiment. Hama umunsi wa mbere babimbwira kwanza narashitutse Jean Musi ko je mubariye uko nyene mu budget wavyumvire gute je wambonye kweki jewe nzokina hori meze gute noni hori wasanzwe yanije ndayibereye hahandi umenga nyene ego mugabo navyakiriye neza byarantangaje cyane hama hageze kukina ndabibamo nyene byari bimeze neza ego sore turabona yuko mwubatse mu gihe mwari ko murakina iyo filme mwari musanzwe mwubatse canke yari imbere yuko mwubaka nimba yari imbere yuko mwubaka nta gicapo byaba byaratanze kibi canke yabo baravyakiriye neza? Oya ikintu cyose kiri mu Imana nta gicapo kibi gishobora gutanga ntibishoboka. Bisigura ngo John Peter abi ayandika film agasenga akabona ko ni jembere kuyikina Imana icimeta en place ibintu byose kugira ngo ahubwo bigende neza. Ndazi nta gicapo kibi byashobora gutanga nyene nta gishoboka. Hama sinari bwubake mugabo byagenze neza wo twubakanye ico gihe twari turi fiancé ni nawe yamfasha gutegura akambwira ise kuri musi wasubiyemo okay vuga numve ko birimwo nyene ntuzoje kudidinganya ngo have utanga igicapo kitarico bisiga ngo byagenze neza sinakubesha ego merci. Kandi urumva atantambamye bizogutera kubandanya hamwe kandi John Peter yasubira kugutora kuvuga ati ndabandanyije gukina filme nk'umugore? Nibaza ko atakibazo bizotera vu que n'amahoro hori yampaye ntaco yari itwaye donc ubu niho twasubira gukina nizeye ko izo ari hori nziza cyane kurusha yego nibaza ko ndi disponible tuzokorana bimeze neza cyane ego. Watubwiye yuko wakinye no muri imwe mu ijambo ego dufatiye muri izo imwe mu ijambo na A Good Fight of Faith muri izo zibiri nihe yo uvuga ati yarakugoye canke nahuye n'ama challenge menshi muri izo hagati y'izo zibiri? Merci. Ico kibazo mbajije kuri jewe abantu bashobora kunda kukimbaza mugabo inyishuje n'amanizera par révélation bwishirwa na n'ifisi naratahuye yuko ibintu byose nitubikora ku bw'inkomezi zacu no ku bushobozi bwacu. Ndizera grâce, ndizera influence divine ikorera mu bana b'Imana, ikorera mu bizera. Rero ikintu cyose ugomba kugikora ukizera ko ari ugiye kugikora haraho uza kugera ugasanga urabaye limite. Ukuvuga ukagira karimbi kanaka. Yaba ari muri acting, yaba ari muri ma technique kanaka. Mugabo ikinagumye nizera kandi naronse nk'ukwemezwa nuko hari uri muri jewe ashoboye vyose. Turuko turakomenya muri burya bucuti nyene naguma nizera ko tugumanamwo ku mwanya icaba gikenewe cyose narakironka. Ndibuka ku mwe mu ijambo hari ukuntu nayikoze kandi hari ukuntu n'imbere ko ntarayikora nari meze. Mugabo maze gutangura kuyikora narabona yuko ntari jenyene. Mugabo narizera vy'ukuri iyo grâce iyo influence divine niyo novuga yuko yanshoboje vyose ko vyose tubishobojwa na Kristo. Merci. Ego. Turabona yuko iyi inye igize ya gatatu hakaba hatanguye muco w'ukuri imwe mu ijambo na A Good Fight of Faith. Mu kuzandika mbega byose niwe ubikora canke urafise abandi bagushigikira bakagufasha? Ego amafilime twandika menshi nk'ayabiri nk'iyo muco w'ukuri hamwe na imwe mu ijambo ahanini n'amafilime Imana yabacishije mu murongozi wacu mukuru ariwe Pasteur Patrick Ngendakumana ikamuha ibicapo nka muco w'ukuri ni filme Pastor Patrick yacakiye nyene hanyuma carambwira ati urashobora kuyandika ukayishira muri script na cenda yigirira script mugabo sino l'histoire yajiva kwa Pastor Patrick hamwe n'imwe mu ijambo nayo ne vyabaye uko nyene yarayicakiye nyene mwisi memo hanyuma yicakiye carambwira ko no yandika nkayigirira ico bita scenario. Ego iyo noba narandise jewe nkanje akonoba nanguriye ko yoba ari court métrage ya A Good Fight of Faith nambara nziza yo kwizera. Ego urumva rero ko nikorana ndeje nyene ariko turumva yuko ari ibintu minininya kandi nibaza yuko bibasaba uburyo bwinshi n'umwanya mwinshi. Mbega hoba hariho ikintu
abantu baba supporting babashigikira mu buryo bw'amafaranga bigaragara canke byose ni mwebwe mu vyimenya? Ahanini turizera nyene ko Imana itanguje igikorwa ibiri nyuma yacu kugira ngo igishigikire. Twovuga ko umugwi wa Gigi Movie si umugwi wirebanga, ni umugwi uri munsi y'uburongozi bwa ministere canke ibango rya GGC Gas Glory Center, iri munsi y'uburongozi bwa Pastor Patrick Ndakumana. Ni nawe ahanini adushigikiye, turi numugwi ivyo turimwo uburongozi bwa eglise burabitahura, muri turakorana gose hamwe na eglise cyane. Novuga ko nk'ayo mafilime menshi tumaze gukora tuyafashamwo n'ishengero cyane ni dufasha. Novuga ko nka byose niyo ibi bifise mu maboko, kandi turanafashwa n'abakristo batandukanye. Nko mu mwe mu ijambo twarashoboye kumobiliza, dukorana n'abantu benshi gose. Urabona ko atara agafilime gusa gatoya, wiravye urabona ko yabaye filime nini gose. Ivyo rero vyaciye bisaba ko n'abakristo hirya no hino baradutiza imodoka zabo, badutiza amazu yabo, badutiza ibikoresho vyabo, hariho byinshi badutiza, kuko urabona ko ari umugwi usanzwe ukundwa. Ego nizera ko ntituri twenyene, turafise urumva nyene umugwi w'abandi bantu bataboneka. Naba twege tuko turaboneka, mugabo inyuma habari w'abandi bantu benshi batabonetse, mugabo bashize mu kuboko kwabo. Ego merci. Ko ari umugwi ukundwa n'abantu benshi kandi ushigikirwa cyane, hoba hari ciyumviro mufise canke byo babisanzwe bikorwa kuvuga ati turiko turagurisha aya mafilme yacu? Hariho nk'iziri kuri marché deja ziko ziragurishwa, nk'imwe mu ijambo iri kuri marché, uyikeneye yoza akayisaba hanyuma tukayimuha kuri CD canke kuri flash, bivovana naho ashaka kuyitwara. Nimwe mu ijambo nayo ne biruko nyene, atari gusa ye Good Fight of Faith twashize kuri YouTube. Mugabo izo zindi wo zikenera yoza kuri eglise mu gisata ca MDN kijeje kudandaza amaproduit yakorewe muri eglise, hanyuma akayitora peu importe forma yo ikeneramo twayimuha. Dusanzwe tubona hariho amahiganwa menshi atandukanye abantu bashobora gutwara amareresi yabo, mwege mwa mufise ico ciyumviro cyo kuvuga ati umunsi umwe natwe tuzotwara reresi yacu muhigana? Ni cyubiro cyiza gose. Ego gusa turafise akantu natwe twari dufise nka proposition. Igituma twe twandika amafilime cyane dufise ku mutima gufasha abakristo, kuko twasanze film ari ikintu gifata umuntu kikamubeshaho ivyo aba ariko arabona cyangwa ivyo ariko arumva. No kuvuga ngo abakristo nabo twasanze hariho amafilime bafise make abaho, ku buryo twasanze ko baca bisanga bari oblige bagiye nko kuri YouTube baca babura ivyo baraba. Yashaka kuraba filime na wene katusanga amafilime ahari ntashobora kwirabana n'abana muri sano bivanye n'ibirimwo, katusanga canke ivyo biriko birigishwa nibijanye n'ivyo yizeye, katusanga turi limite. Rero muri Gigi Movie dufise ku ntego kuzana amafilime y'ubwiza abakretien bashobora kurabaho bari hose. N'umuntu atari umukretien yiravye akagira ikintu kanaka kimwubase kanaka kiza gutuma ubuzima bwiwe bugaragaza ishusho ya Kristo. Umva ko bw'ivyo rero ahubwo twashaka ahubwo namba vyobaho peut-être biri mu bicapo tuzoshika kwimbere muri kazoza turabifise mu maprojet ko turakorera koko hobaye nyene ayo ma competition tukegeranya amafilme atandukanye mu bihugu bitandukanye, tukazana amafilme atandukanye, hanyuma abakoze gusumba abandi bagahabwa ubushimwe, cyangwa abakoze amafilme y'ubwiza gusumba abandi nyene bagashigikirwa. Ivyo tubifise ku mutima kandi ni cyumviro cyiza. Ego murakoze cyane John Peter. Imbere ko turangiza ikiganiro cyacu ndababaze ikibazo ca nyuma, birakorohera kuvuga ati ndafashe umwanya wo gukina ireresi hamwe n'akazi wowe ukora mu buzima bwa misi yose, gufata izo programme zibiri zose mu mwanya umwe byo bikorohera? Kibazo ciza cyane, mugabo ikintu notangurira ko no kuvuga nkaje personnellement novuga nk'inkina imwe mu ijambo nayikoze ndi umunyeshuri nari kuri université, ndibuka ariko ndaheza back 1 kandi byasaba umwanya munini kw'ishure no kuri gukora film. No kuvuga film yari long métrage ashobora kumara nka 2h30 minutes, no vuga nk'ivyo ari bigize ibintu byinshi nje kubikora. Mugabo ikintu cyo kiba niki byasaba umwanya ibintu byose, mugabo sitovuga ngo nari norohewe, mugabo byose naravyitanga bivanye n'iki n'ishurirwa afise. Aha kwishengera iwacu turafise ishurirwa ry'umuvyeyi, navuga vision afise yo guhishura ubwiza bw'Imana isi yose.
ikintu caca kifasha caca kimpa inguvu numva yuko birakeneye ko mpishura ubwo bwiza bw'Imana naca nitanga nkakoresha inguvu nyinshi niza nguvu nyene ko ndakubwira sishobozwa n'inguvu zanje inguvu zawe ziraziri limite capacité mu biri limite mugabo iyo capacité divine niyo novuga yaca inkoreramwe yaca ifasha kugira shobore kugira iki kubikora vyose novuga rero yuko nari norohewe yabari gukora iyo mpemu y'ijambo kuri kote ya mbere a good fight of faith nayiciza naratambukiye ku yindi ntambuko ndi ku yindi level ubundi bwiza ndafisa ndiko ndakora ndiko ndahishira ubwo bwiza bwa Kristo ndiko ndatanga ubwo buzima vy'ukuri naho nyene byaransaba umwanya wo kuza gukora ukagira iki ugasaba gukora ca gikorwa c'Imana rero kubera Imana ariyo nyene iduha gukunda no gukora numva nyene byose ndabikunze kandi umwanya wategeza kuboneka business y'Imana izimbere nico gikorwa umwanya wacu cyategeza kuboneka rero grace yaci inkorera nkasanga kubakoresha barampa umwanya wo kugenda hama nkaja gukora ivyo bikorwa vy'Imana merci ego Solene nk'umukenyezi wo mu rugo agira udukorwa twinshi agira amobligation menshi ategezwa kubahiriza tudashizemo nuko ushobora gusanga ufise akazi ka misi yose wowe ukora kuzobandanya John Peter aguhisemo kuvuga ati turabukeneye uze hano turakwikoreko ubura yuko bizokorohera murakoze ego ndafise akazi ka misi yose nkora marketing muri societe bugiye ari ikintu ukunda kandi wiyumvamo ntukiburira umwanya hamudukorwa two mu nzu natwo ntitwokubuza ikindi ushobora gukora uradukora hamuhejeje ry'Imana ukagira umufasha mu vyumva co kimwe aca gufasha mu gasubiramo bimuri kurategura hama mukabona kwa avance ontukane baza ngo nta ntamba minime ngaho yohaba ego murakoze cyane Mega John Peter ntibiragishika aho ubona umuntu ati uyu unye turashaka kumukinisha hama wamwegera wa muntu akakuhakanira akakugira ati oya ego birabishika kandi ivyo umva ntibishika rimwe gusa akantu namaze gutahura nuko Imana inzira zayo zirenga igihumbi suko umwe yanse ngo bisha vyanka kuko iyo profile tuvuze iki kintu twita profile si umuntu umwe abameze gutyo wenyene kwisi oya haba hari abandi gusa ubatondekanya bivanye nyene urumva uvuga tu yanse ndashobora kuraba uyu hanyuma nyene tukaraba ico twokorana mugabo urumva nyene kuba bimaze gushika urumva nyene ntivyoca bibuza ko dukora urumva duye na mwene utwo tuntu turizera ko vy'ukuri hari wundi muntu Imana yashize mu nzira kandi ko tuzohura nawe twakimusigurira kandi akacyumva ego murakoze cyane John Peter turashimira ko namwatwakiriye hano turangije ikiganiro cacu mwakoze ko namwatwitavye murakoze namwe ko namwadutumiye ego turabashimiye cyane merci beaucoup kwa mwadutumiye turabashimiye ko mwege mwese mwariko murakurikirana ikiganiro cacu ndabibutse ko mwari kumwe na Ina Jambo Tiffany Jeune aho twari kumwe n'igisata ca GG Movie kikaba gikorera muri God's Glory Center turabashimiye cyane murakoze